embwe harashwe hamaze kuraswa hakoreshejwe drone yongeye guturuka muri Bujumbura. Aricyo kintu rero abantu kugaruka bati ariko se izi drone nta buryo M23 ishobora kugira uburyo bwa protection kuko izi neza ko izi drone zikomeza kuba zatera mu Minembwe M23 twirwano bakagira icyo bakora ndetse urabona ko ibitero byinshi by'abashegeshe bituruka Bujumbura. Ebwe mwita indonke. Ahitana umurira turira kakazu kiwe. Yego. Umwami ati uraturiye inzu yawe kandi iri ruhande y'ingoro y'umwami. Ati cira gwawe nturiye gwanje. Urumva? Mugara bonne manière yo kwirinda ibi bitero biva kuri aeroport y'Ubujumbura. Nuko Bujumbura aeroport international ndadayemerikiyoro niko yitwa. Ija mu minwe y'abantu les forces zami ba M23 AFC twigwaneho. Gusa jembo umuti mbona ubwa mbere hari wibuke ko ari ahantu hari constitué par des forêts. Hari amashamba pe muri Nord Kivu. Hari amashamba kandi ni Kongo yose rimwe amashamba. Rero kugira ngo banyegera usange M23 yarabaciye ko igeze dufate sinzi hehe kandi yabarenganye ngaha kirumvikana. Yego. Byumvikana ko ivyo bitero byo kumabarabara bizobwirizwa kubandanya bibaho ko kubera FDLR zihari. Jewe umuti mbona nuko bogera aho bashoboye kugera. Yego. Nimba ari Nord Kivu na Sud Kivu bakazishira mu minwe. Hanyuma bakavuga bati tugomba duhungura impunzi. Z'abantu bahora baba ngaha bahungutse nibo bazi mbega nyeneho ninde utari neho ninde uwajari FDLR agashika kiyempana hariya ninde umuhungu wiwe ninde ari babishakiye muri Goma ni bahavuye ngo kubera ari bahishakiye kuri Masisi zone ni bahavuye ngo niko bahishakiye muremure ni bahavuye ngo niko babishakiye ensi do squit nande bazohava uko ahandi bahavuye ugutwi kw'impene kumva ko keje iwacu twe twanga amatwari mu rupfu ntiyumva umuti twebwe tuvuga ngo gutwi kw'imene kumva ko keje kuko iyo umuntu yanse impanuro nyamwanka guhanurwa ntiyanswe no kubona basi niko no bivuga. Yego. None se Rabi nanone nkibaza niba iyi saha nushize arabitubwiye uti igipfu niyo cyagira iki hari umugani ya wagisekura mu isekuru n'ikinoga ati n'ikinoga hari byo nanavugaga nti birashoboka yuko M23 yabatangiye ibiganiro n'umugabo witwa Neva sibyo wowe uravuga uti niba babitangira ute Neva ntago ari capable yo gukora ingabo none uyu munsi riba rero ni bimwe nakubwira ngo nta kwizigira leta ya Gitega leta ya Gitega nta cizi ikora uhera no kurabo bantu b'indembe bagwaye bagiye bitangiye leta ya Gitega ko simvuga ngo bari bitangiye igihugu ntacyo twari twabatumyeyo none impembo yimbwa bo bayubuhiri naje babatumyeyo kabisa nta kintu twari twabatumye Masisi. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Minembwe harashwe hamaze kuraswa hakoreshejwe drone yongeye guturuka muri Bujumbura. Aricyo kintu rero abantu kugaruka bati ariko se izi drone nta buryo M23 ishobora kugira uburyo bwa protection kuko izi neza ko izi drone zikomeza kuba zatera mu Minembwe M23 twirwano bakagira icyo bakora ndetse urabona ko ibitero byinshi by'abashegeshe bituruka Bujumbura. Naringiye kukubwira ngo nibarondera aba mercenaires baje gufata ikibuga cya Bujumbura kuko irega ikibazo aho kigoye ni question diplomatique monami none bazoja gufata ikibuga cy'indege cya Bujumbura antake ki
nk'abandi abandi icyo rega nicyo kibazo umuntu aca yibaza usamandari mu Burundi imigani ya samandari nakunda kuyikoresha yavuze ngo yagiye asaba ahantu ho kubaka akazu iruhande y'ingoro y'umwami mugabo we yari afise objectif runaka yo kugomba kwaka indonke icyo mwebwe mwita indonke ahitana umuriro aturira ka kazu kiwe umwami ati uraturiye inzu yawe kandi iri iruhande y'ingoro y'umwami ati cira gwawe nturiye gwanje urumva mu bisanzwe abarundi mu kurasa hariya hakurya bahamagawe na Cisekedi rero baca bavuga ngo AFC M23 twigwaneho ciri wanyu twebwe natwe aeroport international ya Bujumbura iri wacu byumvikana ngo yaba hari ukuntu bashobora gushinga ubwirinzi ku buryo drone irenze Rusizi ihita ikoroka aho nari kumva ko ari sawa mugara bonne manière yo kwirinda ibi bitero biva kuri aeroport y'Ubujumbura nuko Bujumbura aeroport international ndadayemera ikiyoro niko yitwa ija mu minwe y'abantu les forces amis ba M23 AFC twigwaneho sera solution aba bantu b'abakongomani bavyumve bagombe bareke no kuvyumva bitabaye irizoro toujours des problèmes bazokwama misi yose bari sure bombe naho uvira yofatwa ho hazokongera ko na artillerie za M20 barazifise mu Burundi na za mortier save nizo zirashika nayo na 80 dirashika nayo na mortier soasare dayero uhagaze ku mupaka iyo shikane bazokwama rero ariko barabombardo la seule solution nuko aeroport international ndadayemera ikiyoro ija mu minwe y'abantu bumva kwiga intambara muri aka karere ibwirizwa guhagarara tanki tikiri mu minwe ya CNDD-FDD attendez-vous à des pilonnages reprise ardent yego hanyuma se Rabi nkibaza ikintu gikurikira niba uyu munsi ariko abandi bivugwa ko nibitero nanone byinshi biva muri za Uvira ariko twigwanaho nabonye muri rya kete yishura baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi baridanviye neza amatariki tere date twatewe hanaka tere date twatewe hanaka n'igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na FRDC tere kugira bereke yuko ivyo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga ari binyoma donc ibitero n'ubu birabandanya ibintu vya sesero fesi numva ne ejo hari rotrani lo 29 igitero cyanyuma niho cyaba kandi ya telegrama yo guhagarika ibitero yaza yarasohotse kumengo yasohotse ya Paramaro 20 vyumvikana rero ko Kinshasa na Gitega bavuga ikintu bagakora igihushane cyacu bavuze guhagarika intambara bavuze kuyigwana bavuze kuyihagarika sinzi byabo ingene bimeze yego hanyuma ukabona M23 AFC M23 twirwaneho bari buze bazakomeza kureberera ibingibi kuko buri munsi umunsi kuwundi amadrone indege ubushize biziko twavuze ko ari indege yakomeje isirikira gutyo ariko ukibaza ibi byo biraherereye kuko abaturage nibo victim muri iyi ntambara ivyo jewe nibaza umuntu yobibaza umuvugizi wa AFC M23 canke Makamasa kiza umuvugizi wa twirwaneho nibo bazi ikisoka ivaswivre kuko ico tuzi batubwiye yuko bagerageza guproteger la population iri menace par le bombardement ahandi naho Lawrence Kanyuka yatubwiye yuko biteguye kuzosanga ikibiyo kizoturuka hose byumvikana ko nimba kiriko kiraturuka ibujumbura nibaba bari capable d'enfer babikore ko na nyaka ibindi cyahevye guturukayo yego rero ari nacyo nabonye bavuga bati M23 nubwo ifite utuduce iracyafite ibibazo bikomeye ati ari Bukavu ari Goma kuko no mwijoro ryashize banumvise ko abantu babiri bishwe n'abantu bataramenyekana aricyo kintu bamwe bavugaga bati ariko rero namwe M23 muranayirenganya niba uyu munsi ufite utuduce sibyo ati ntago ibintu byose byahita bibera icyarimwe ico no kubwira coco ibi by'abantu babiri batatu bapfa ahubwo nanone ni bake ku arorasiyo y'imbunda zinyegeje mu muji wa Goma takataka za Wazarendo abari bamenye kurya badakora ubu bashonje iki abamenyereye kwiba nibo ndiko ndavuga donc ivyo bizosaba igihe cleaning izosaba igihe mwaje kompra yuko umuntu umwe canke babiri bo baca mu ryahumye bagakora ivyo bintu birumvikana
ndibuka ko nigeze kuguha akarorero nti u Rwanda ruhejeje kuba ari imbere bamaze imyaka ingahe mu ntambara y'abacengezi sadire prido diza na Congo il faut s'attendre à ces choses nuko ahubwo wa mugani bafata ya M23 nk'atari ahubwo babafashe nk'aho umengo ni Rosente Supri yajiva mu ijuru yego nyine wamenya ko ari abantu basanzwe bambaye inyama n'amaraso kandi batabona hose yego ahubwo ikibazo je mbona nico muri side na iriya parti ya za Warikari aho hava ibitero imina na yibi byo muri Goma ni ikibazo cy'umwanya ubushonje aziyahura ko yari yamenyeye kurya adakoze aje mu minwa warafashwe ubundi abonereho ko amazi atakiri yayandi ahanyegeza imbunda canka yishikirize azogera ikibirere azohera nta kibazo muga hari yepfo ko ni ntambara ihuza ibihugu ibisirikare by'ibihugu FDNB FARDC AFCM 23 twigwaneho aba mercenaires aba wazarendo FDLR tous les déchets du monde sont concentrés au sud de Kivu iyo rero niyo ntambara mbona ahubwo kwigoye nayo iyo muri Goma iyi kweri polisi irindira aho bashiriraho polisi kwiye bazobijamwo ba tracking abantu bagira iki erega ikibazo bibuke ko M23 igisirikare cya M23 kiriko gikora ubuzi bubiri akazi ka polisi n'akazi k'igisirikare ivyo navyo urumva birarusha D'ailleurs na institution étatique ntizirajaho kuko uretse ko hari guverineri n'abamwungira kumanuka gushika hasi yego ariko mbega les banques sont ouvertes sont ouvertes plutôt now est-ce que hari ibikorwa byinshi byabwirizwa mbega passport ziratangwa ikibazo ni oya mbega aeroport international ya Goma irakora comme irirofu ntayikora hari ibibazo byinshi wo kwibaza bitarakogwa bibwirizwa gukogwa nico cy'umutekano rero kiri muri ivyo yego hanyuma tukiri kuri ibyo by'umutekano nkibaza niba iyi saha ushobora kuba wabyumvishe cyangwa utabyumvishe ama FDLR yarashe n'imodoka yaritwaye ibiryo y'uruhande rwaki rwa M23 ari byo abantu bavuga bati ize FDLR n'ubushize Rabine yabivuze bayirashe groupe ya Binza muri Binza aho batwitse fuso yaritwaye ibyo kurya bateye ibisasu bya rokete yego ndetse ize FDLR zikaba zikomeje gusatira muri Kiwanja kugeza n'uyu munsi ari byo rero Rabi abantu bakomeje bavuga bati bizagorana ko FDLR iva hariya kwa kundi uvuga ngo FDLR ni urugero ntanze 100,000 haravamo 80 byibuze ati bizagorana kuko isaha n'isaha nabo baracyagira iki ubushize Rabino wabivuze neza uti hagati yabo barabyaranye barashiganwe bagize iki imyaka 30 yego ati rero ari byo bavuga ko n'abaturage ubwabo bacungire iki bamwe muri zo FDLR kuko bakuranye none se abagore babo abandi se abagabo babo abandi se abahungu babo ntico nyene gusa jembo umuti mbona ubwa mbere hari wibuke ko ari ahantu hari koziwe par defore hari amashamba pe muri Nord Kivu hari amashamba kandi ni Kongo yose irimwe amashamba rero kugira ngo banyegera usange M23 yarabaciye ko igeze dufate sinzi hehe kandi yabarenganye ngaha kirumvikana yego byumvikana ko ivyo bitero byo kumabarabara bizobwirizwa kubandanya bibaho ko kubera FDLR zihari jewe umuti mbona nuko bogera aho bashoboye kugera yego nimba ari Nord Kivu na Sud Kivu bakazishira mu minwe hanyuma bakavuga bati tugomba duhungura impunzi z'abantu bahora baba ngaha bahungutse nibo bazi mbega nyeneho ninde utarinyeho neho ninde uwaje ari FDLR agashika kiyemparana hariya ninde umuhungu wiwe ninde ivyo biroroha nare nibagenda ngo hagiye gutrakinga M23 yonyene atabayiha makuru yimbitse arasuruse bizogorana yuko FDLR ziranduka kuko zarashinze imizi ni bimwe nama ndiko ndavuga ngo mu Burundi nimba turindiye ko FDLR zishinga imizi nkuko zayishinze mu zerego bwa Kongo savanu kutereza je de la tête pour éradiquer ce mouvement cyane gose kuko ivyabaye ku Bisirayeli vyatubereye akarorero n'ivyabaye Kongo vyagakwiye kubera akarorero abarundi kugira ngo natwe ntitwemerere ikara mu gashambara
ukaba ubona rero niba izi saha M23 gusa amahirwe no kurumva niba abo bantu baba babiteze ni nko kubereka bati twebwe turahari turiteguye kandi rega rokete naho bumwe canke babiri arasakwa ibifa bigapfa kagenda ngo ati ntago tuzigera twemerera M23 ko izigera iyobora Kongo rega n'ahandi ntibabemereye baje ku ngufu n'ubu bazoyiyobora ku ngufu cyo ni ibintu ariko aravuga namye ndumvirize jo ku binyamakuru bimwe bimwe hari abafashwe mu mateko bo muri FDLR bigira gangster bavuga ko batofatwa urumva byumvikana ko nimba batangoje barafata abakomandazi burya iyo uciye umutwe wa komandema uburi kuragwana neza rero nibavuge ngo ntibazohava naho bavuye ntibahavuye kuko ari bo bahishakiye Nyiragongo ntibahavuye ngo nukubera ari bo bahishakiye muri Goma ntibahavuye ngo nukubera ari bahishakiye kuri Masisi zone ntibahavuye ngo niko bahishakiye muremure ntibahavuye ngo niko bahishakiye ainsi de suite nande bazohava uko ahandi bahavuye ugutwi kw'impene kumva kokeje iwacu twe twanga amatwari mu rupfu ntiyumva umuti twebwe tuvuga ngo gutwi kw'impene kumva kokeje kuko iyo umuntu yanse impanuro nyamwanka guhanurwa ntiyansuwe no kubona basi niko no bivuga yego none se Rabi nanone nkibaza niba iyi saha nushize arabitubwiye uti igipfu niyo cyagira iki hari umugani ya wagisekura mu isekuru n'ikinoga ati n'ikinoga hari byo nanavugaga nti birashoboka yuko M23 yatangiye ibiganiro n'umugabo witwa Neva sibyo wowe uravuga uti niba babitangira ute Neva ntago ari capable yo gukora ingabo none uyu munsi niba twarabivuze ejo bundi tubona biri navuga mu nzira nziza sibyo kuko twibaza iki kintu Rabi uhawe mateko sibyo ariko nyuma aracyoherereza ba bantu baguhaye ba bantu bawe drone rega amatekwa ukuntu zatanzwe navyo tugomba kubimenya yego vyabaye mu muhezo no mwibanga ntangere ariko amatekwa zatanzwe n'izihe hatanzwe abantu jewe amakuru ndayavize hatanzwe abantu bagwaye abantu nuvuga ngo bafite ibibazo boza kugora M23 urumva nivyo ntuhavugira ngo nibindi sino bari gupakira babanda 380 barenga bakabatanga ariko ne batanze abantu bafite ibibazo ariko nabyo kandi na bya bibazo nabyo tubitekereze barabikoze rega kubihora ngoma ndakubwire kubihora ubwa mbere ni isoni za leta ya Gitega kuko yari yarabihakanye yego turi kumwe icya kabiri M23 yo yari yiyumvira ngo ikigije ba bantu kuko batabashize ku karubanda arabasirikare umugabo isange bateye urufu kugeza isaha ntibarabonana n'imiryango yabo barafunzwe barafungiwe mu ikambi byumvikana ko no gupfa bashobora gupfa rero ni bimwe nakubwira ngo nta kwizigira leta ya Gitega leta ya Gitega nta cizi ikora uhera no kurabo bantu b'indembe bagwaye bagiye bitangiye leta ya Gitega kuko simvuga ngo bari bitangiye igihugu ntacyo twari twabatumyeyo none impembo yimbwa bo bayubuhiri naje babatumyeyo kabisa nta kintu twari twabatumye Masisi tureke kubeshanya nk'abanyagihugu incane none siyo leta ya Gitega nanjye nakubwira batumwe na shebuja Neva nta gihugu cy'u Burundi cyabatumye yego uraprevaneke nuko atakuri kukiri mwisi uwovuga ati bakoresha amatora mu Burundi muratora ko ingabo ziguma muri Kongo canke zitaha niho wobona yuko atabotware twatumye yego bose botora ko bataha izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis,
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.